ambiscade idasanzwe niyo yaraye itezwe bari basikare b'igihugu cy'u Rwanda ngaha mu seruko bw'igihugu cha Kongo. Namakuru nagiye kuronka amasaha yejo ku mugoroba, murabona ko hari na weekend, ariko ntashoboye gusangiza abadukurikirana. Ndababwire ukungene iyo ambiscade yagenze, abayiteze ndetse n'ibyashoboye kononikarira. Amakuru tumaze gushikira nuko iyi ambiscade yateze abasirikare b'abarundi bafatikanije n'abasirikare ba FARDC Hibu, nkuko amakuru abandanya abitubwira. Turaza kurabira hamwe ibijanye n'iyo ambiscade yabaye, ni nyuma yuko tubabwiye bitari bike kubijanye n'imigwano ikomeza kubera mu burere nka Murenge ndetse na Karehe. Ibi byose twabibateguriye muri ino nkuru, twabateguriye mu kanya tugira tubahidonido muri kano gatondo kuno munsi genekerezo rya 12 turi kuw'Imana. Tangure twifuriza dimanche nziza abakirisu, ndizeye ko bakomeza kugenda hameze neza. Inyuma ya kino kiganiro mu mpera ndaza gufata video y'ivyafashwe niyo ambiscade, ndabishiri hari inyuma. Abantu muza kwihangana mukamara kino kiganiro, nimwe muza kubona ibigwanisho bidasanzwe, amarokete, amalase rokete, amabombe go hejuru, donc box na box bijya binani babikamo masasu vyinshi cyane vyaraye bifashwe mu gihe inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zagwa muri ambiscade zikagwa mu maboko y'abasore ba Neva, nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Ibi byose biri muri ino nkuru novuga yuko nabateguriye, ariko mbere ko twinjira idonde tubabwira iyo ambiscade n'imigwano kirabera muri mwene byifashe, manza udukundire ufyonde subscribe kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza. Manza ufyonde kuri jeme kugira ngo bino biganiro bigere kure cyane kandi hashoboka. Muri kino kiganiro ndibaza tuza kuyagiramo byinshi, narya mubona yuko ku mirongo y'urugamba ibintu bikomeje gukomera mu buryo budasanzwe. Jewe ntwa Cody the Black, iyi ni BF4 News ibafasha kumenya amakuru yose y'akarere cyane, ariko mirongo y'urugamba mu buryo bunyaruka kandi bwihuse. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34, canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Tugiye kumarana iminota 10 ndababwire ukungene ino ambiscade yatezwe n'abasikire b'igihugu cy'u Rwanda. Abahatari bake turababwira uko vyagenze. Rero mwumve yuko ku munsi w'ejo masaha y'umugoroba narababwiye ibijanye na Sukhoi Su-25 yabonekanye mu birere vya Minembwe irikira temitongora ibirindiro byinshi mbazi igihugu cy'u Rwanda. Ibi mwarayibonye kugeza yaho ndabatembereza kugera yaho abasikare batwirwa neho bari basanzwe baba na Red Tabara na M23, ukungene amakompora yabakorokeye mu canke ibibombe by'abakorokeye. Abantu baravye kiya kiganiro mubahe cyane, batarakira abanaco mu manuke ngaha hasi gato kugira ngo mubone iki kiganiro ndiko ndababwira cingene ibintu byari byifashe. No kutwimanukira tubandanya tunyarutsa amakuru yacu y'uno munsi kugira ngo dushobore kuja mu misa, abandi banyaruke cyane baje gusenga. Icyambere ko twabwira ejo ku munsi w'ejo masaha y'umugoroba hari ambiscade ikomeye cyane yakozwe n'igisirikare cy'u Burundi ndetse na Hibu. Iyo ambiscade ndaje ndababwire uburyo yagenze n'uburyo yateguwemo. Amakuru twagiye turaronka nuko zari imodoka nyinshi cyane zariko ziraza ngaha mu Minembwe. Aha twovuga yuko igiti gitwamenye yuko zari imodoka za gisirikare zigera kuri 6, harimo n'amajipe, arizo zariko zirazanwa ngaha
muri Minembwe. Ngira ndababwire ukungene bakitransporta vya bindi batiriwe barashika niyo baja, nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Uko ibintu vyifashe rero nuko M23 yahagurutse mu gisagara ca Goma na Bukavu, entre yaho habiri nkuko amakuru yacu oya sepa Goma ni Bukavu, abaduhaye amakuru atwika ari Bukavu. M23 yafashe iva mu gisagara ca Bukavu irerekera igana mu misozi miremire ya Tetware ya Fizi. Ariko mwibuke neza yuko hari habene igihugu badakunda ino migambi ya zino nyeshamba zo mu gihugu cy'u Rwanda. Niko kubona izo modoka z'abasikare ba M23 baca bakora ku gatsinga batelefona aba FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi mu bice zari zisanzwe ziri. Murabizi yuko ingabo z'u Burundi kubijanye na infanteri ku isi cyangwa muri Afrika barashobora kuba bafise umwanya w'imbere no guto bariwe mbere hafi y'imbere. Ibi ndazi yuko tubihuriza. Ibi rero nubabwira yuko dusimbiye kuri no nkuru ibintu bitoroheye zino nyeshamba z'u Rwanda, kuko ingabo z'u Burundi zimaze kuronka ino habari zaciye zikorana mu buryo yihuse cyane na FARDC, abo twita abahibo. Murabizi yuko ari aba special force badasanzwe na bukebuke b'igisirikare cya Congo. Yes, rero bimaze kugenda uko niho ingabo z'u Burundi zaca zitegura agateko ko gutamo izo nyeshamba. Za modoka zaramanutse mari naho bita muri Kibubu. Aha muri Kibubu niho ibintu bivuga ko bikomeye byabereye ngaha muri Sud Kivu, Kibubu, Mikenke biri hafi na hafi. Ingabo z'u Burundi zihita ziryamira amajanja ziravuga ati eske aba bajama tubice canke tubareke baduha amakuru. Nkuko mwazimisi nkuko murabona n'abandi b'abasikare b'u Rwanda bafashwe ariko baratanga amakuru n'icari cyabazanye ama mission. Ibi mwagiye murayibona. Ingabo z'u Burundi ziravuga ati kubarasa ariko bijye bigwanisho bafise birakomeye cyane kandi natwe turabikeneye. Reka rero tubafatisha intoki kugira ngo ntitwonone ibyo bafise nabo ntitubononera ubuzima tutarabakuramwo amakuru. Niko bano basore ba General Neva bafatikanije n'abo basore ba Kisekedi ya Black Water bahita bategura akantu kumutse bose babafatishije intoki atanu ucarutse, nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Izi modoka zari zije zivi Bukavu. Amakuru muramaze kubona yuko match yahise irangirira ngaho kubera ko baciye baja mu maboko atarayabo. Rero mumve yuko inyeshamba z'u Rwanda atanimwe bigeze bica, ndavuga Abarundi na FARDC babaretse uko nguko, maze baza kubahigamo amakuru kugira ngo bashobore kuyaga byinshi ibijanye n'ibitero bariko barategura aha muri Minembwe. Nico byari bigamije nkuko amakuru yacu abandanya adutohoreza. Tuza gukomeza turondere byinshi kandi bisumba ngaha. Rero bamaze kubafata barabagwata, niho guca bababaza iyo bariko baraja nivyo bigwanisha. Entreta inkuru y'umwana isubira inyuma. Sinababwiye neza yuko zari imodoka zitandatu zarimo n'ibigwanisho rutura karahutaka ndetse n'irasiyo y'abasirikare ba M23 nkuko amakuru yacu adushikira. Harimo ibikoresho avitayema, harimo ibintu bishobora bizi yuko abasirikare iyo barinze bafata urugendo bafise utuntu twishi bashobora kwifashisha. Reba bamaze kubafata niho batangura kubavugisha kuko baraba bahigamo amajambo, aho bavuze yuko ivyo bigwanisho bari bazanye bari babijanye mu misozi ya Uvira ndetse no hari abo Tetware ya Fizi, ngo binakunze mu misozi ya Fizi na Uvira binakunze barabe uburyo bashobora kwinjira mu bice bakomiro cyahe basohoyemwe na leta ya Kinshasa. Rero mwumve yuko ibintu bitoroshe nta nabukebuke ntivyoroshe kuko murabona neza yuko uko twari twiteze urugamba rugenda ruhindura isura uko bukeye nuko
bwije rero muri iyo misozi ngo niyo bari bajanye ivyo bigwanisha, ariko murumva bano basore Perezida Paul Kagame yatumye ntabwo bashitse impore, ntibashitse impore kubera ko bafatiwe mu nzira n'urugendo batararumara. Nuko muri make ibijanye n'inkuru zariko ziravugwa, inkuru zariko ziravugwa ku bijanye n'abo basirikare baguye muri ambush, nta numwe yishwe mwavyumvise. Yes, ariko ku rundi ruhande hari abantu bariko barambaza amakuru y'uwo bita Eric Semuhungu yamenyekanye cyane nk'umutinganyi, aho yakuwe ku munsi w'ejo mu kibanza cyo kwibuka genocide yabaye 1994, niho bamukuye maze baja kumufungira kuri station ya Ribu nyambari Kimisagara, nyambari Kimironko navyo nzi. Rero ivyo ni inkuru ngomba gukura urujijo mu canke amakinga menshi. Hari benshi bariko bavuga yuko kubera ko yakwiye ku rwibutso canke hariya ku cunamo yoba yazize ingenga bitekerezo genocide nkuko abanyarwanda basanzwe babivuga. Ariko kuri tumaze kumenya nuko uyu Eric Semuhungu amakuru amaze kumenyekana n'umupede, murabizi yageze kuba agira umugabo, yarigize umugore, niwe dojaje nibajye abantu bigize abagore, yageze kuronka umugabo w'umunyamerika barabana, mugabo aza kwitaba Imana. Ari navyo vyatumye agaruka mu gihugu cy'u Rwanda, ari mwe mu bakire bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Rero uyu Eric Semuhungu yagirizwa gusambanya umuhungu mugenzi we adakwiza imyaka 18. Iki nico kibazo nico novuga yuko uno munsi cari necessaire kugira ngo dushobore kukibabwira, kubera ko mu mbuga nyinshi zitandukanye nta kindi biko biravuga, nta kindi biko baravuga. Muri make biraboneka neza yuko abenshi bijijanije imitima ku bijanye n'ivyabaye kuri Eric Semuhungu. Singomba kubarambira cyangwa ndababwire vyinshi, ni vyinshi novuga sinoheza, ariko reka ndabashiremo ya video nabemerera ingene ku mirongo y'urugamba FARDC ingabo z'u Burundi FDNB zironkeye ibigwanisho bateye ambiscade gato cyane, bakomora cyane bagakubita inyeshamba z'u Rwanda atakibazo na kimwe. Kandi ndabashimire cyane mwebwe mwese tubanye muri ino cyangwa kiyaka gatondo kuno munsi. Ndizere yuko twongera kubona mu bindi biganiro byacu, nariya muzi yuko nabasezeraniye kwama ndabaha ibiganiro byinshi kandi vyiza. Reka rero kino bashiramo ino video kugira ngo mubandanye mubona uko byari byifashe, uko byari bimeze ku mirongo y'urugamba. Ula na usika na vitu inayomtari mbona sikia ndio kikundi wapamba ule tu atapenda tugombane, tutabashika tu, tutaendelea kuwashika. Rwanda inawadanganya na haitafanya kitu. Kongo ni yetu, haitafanya kitu juu Kongo ni yetu. Na wale wanawatia muwapatie shauri, watapata tu media, muwape shauri, bataangalia jinsi mumebambiwa, muanze wape shauri. Mtawapatia shauri gani? Ya muhimu hakuna mwana gombanaka na baba yake. Na wengine usigombanishe burongo yenu. Nye mtakamata burongo yenu kwa msatu ikuwe ya Rwanda. Wengine wako na zola makuta maubaya, mabukavu, magoma, na nye mko na zola masasa. Ndio chakula yenu. Mnakufia ni? Bure. Bure. Rufika ni mko napata mwaibi mko. Wengine kazi yao ni kuhesabia mamakuta. Mamilioni na mamilioni, na nyinyi mko na kufa. Na nyinyi mko na kufa. Sasa ndauliza hivi, kwa tumekamata nyinyi bapata maiti ni yapata namna gani? Maiti ni yapata namna gani? Mwenye tumeshika nyinyi preto mzima maiti ni yapata gani? Na wengine wako kwa shefu yangu seti. Tuko na seti inasindiwa hapa kwa shefu yangu. Tutaongezea Mungu. Mbona sikia? Nakwanga 38. Nakuwa ni kompani kwenu.
Si ni kompanyi. Ile ndio mnasema kompanyi kweli. Kompanyi mzima. Na kompanyi nyingine ilikufa. Wala kumekufa mbili. Asema mko na gombana. Mko na gombana vitu gani? Migombanio gani yempa? Sipokuwa kuwadanganya. Ha? Okay, sawa. Chakula mko napata, magonjwa wako natunziwa. Sawa. Tumalizia pale basi. Sawa. Make hizi foto kama ni grupe mumeona hii njoo tumerekipere. Wazalendo make wamezirekipere. Nani mdefense ya Mutabebwa wenyewe wanashua Kivue, ni pembeni ya Kivue. Yuro ya Ruhanga sijue kama kuko wenyewe wanashua pale Ruhanga. Yuro ya Ruhanga kidogo make pale Mutabebwa ni Ruhanga. Njoo kwenye manani iminisio yote tumerekipere kwa adui M23. Make umeona hizi nani maboksi na hii mabombe ni ya adui, ni zile makompra zenye mkaona. Mimi natatuma na video mabrese yo na mateka zenye wanikamata basi fotorea, lakini wanatazi fotoani. Sawa mmefabie mwenye ataona kwa hii nani kwa haya mafoto maka atatia komantie. Sawa mmefabie. Ile ni ile mapigano yenye mlikuwa nasikia same vile viko na deborde usudi waende walikane. Sasa makotea Makikuyu ni kule tu, makotea Kibarizo kushuka kule, makotea kwenda Makahira wapi. Ile ndio yenyewe wanasema na wanyang'anya. Magharibi njema group yenye mko nyewe wote